Amahoro y'Imana yongera bane namwe bakunzi b'ikiganiro Ingo n'Imiryango, n'umunezero mwinshi cyane wo kongera kubana namwe muri kino kiganiro, kandi nongeye no kubaha ikaze mu kiganiro cuno munsi, aho tuja kuvugana ingene umugore yoteramira urugo rwiwe kugira ngo umwasi ntamuce mu ryahumye. Ikiganiro twizera ko kiza kwishura ku bibazo bitari bike abenshi bibaza bavuga bati mbega ni kubera iki ibango ryo guteramira urugo rifiswe n'umugore, aho n'abandi bongera bakibaza bati mbega uwo muntu aterama asabwa iki kugira ngo abe maso vy'ukuri umwasi ntashobore kumuca mu ryahumye. Ko turaza rero kuganira kuri ivyo bibazo rero tuza kubifashwamwo n'umutumire wacu buno mugoroba twaronse, tugomba kumuha ikaze abaramutse. Murakoze cyane kumpa kaze muri iki kiganiro nkunda cyane gose Ingo n'Imiryango. Niteguye kwishura ku bibazo muza kumbaza mfashijwe namwe mu yera. Amen. Murakoze cyane kandi murakoze kunteteka. Imana iguha umugisha. Muramutse abariko baratwumviriza mukanidondorere burya hariho umuntu umwe canke babiri boba bariko baradukurikirana iyo batabazi madame. Ashingira biragoye kuko ngaha ndahama ngira baranzi. Jewe nitwa ndumuvuga butumwa, nitwa Ev.Alice MANISHA, nkaba ndongoye ministère yivuga butumwa yitwa GPN Go and Preach to All Nations. Mugende muhindura abantu bose abigishwa banje. Nijambo ry'Imana riri muri Matayo igice ca 28 kuva ku murongo wa 18 gushika kuri 20, aho Yesu yabwiye intumwa kugenda kwisi yose guhindura abantu abigishwa b'Imana. Rero ndi hano pana muri iryo vuga butumwa mugabo kwishura kuri ibibazo biraba imiryango, kuko ntushaka kuvugira ubutumwa mu gihugu kitarimo imiryango itunganye iremye iguwe neza. Amen. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Kaze nigwanyo. Murakoze cyane. Ikiganiro cuno munsi turavugana ukuntu ni gute umugore yobera amaso urugo rwiwe. Mbega madamu kubwanyu guteramira urugo bifise iyihe siguro? Murakoze cyane gose kumbaza ico kibazo. Ni kibazo gikomeye turamaze kukivuga ngaha, ariko nibaza ko ari ijambo ribwirizwa ko marivugwa kenshi kugira ngo abariko baratwumviriza bagire nuvuga gute vyinjira indani bwina muri bo, bamenye ko ari urufunguruzo rukomeye cyane gose kugira ngo ibibazo biri mu miryango. Uyu munsi dufise ingo n'imiryango babaye, barababajwe n'ingo n'abana bababaza, barababajwe n'abagabo babo n'abagore babo, barababajwe n'ibintu n'ubukene, barababajwe n'ibintu vyinshi cyane gose. Ivyo vyose amamoko yavyo yavuye kuri Satani. Rero kuko igihe Imana yarema umugabo n'umugore muri Eden ibintu byose byabitunganye. Rero hariho ijambo rikunda kugaruka kenshi niyo ndiko ndakora ibikorane by'amakouple cyangwa by'abagore, kubera iki usharje abagore, kubera iki abagore wamuri kuraba batemeka amabuye. N'uri karatwumviza ndazi kavuga ati bama bavuga ngo umugore kubera iki. Murakoze, iyo cyo turakijako ni kibazo tuza kuganira ko tumaze kuhashika, ariko nashaka vy'ukuri muhe isigura abantu bariko baradukurikirana muri kano kanya, na cane cane abagore vy'ukuri n'abagabo ntibasigaye inyuma, kubera abagabo nabo baca babwirizwa gusengera uwo muterami. Bifise insiguro yihe, bifise uburemere ubuhe bwo guteramira urugo? Icambere na mbere nuko umukenyezi abarundi bamwita inarugo. Nukuvuga ngo inarugo ni wenyine w'urugo. Abafise novuga gute inshingano y'ukugira ngo urugo rugende neza. Niyo abantu babonye urugo rumeze neza avuga ati sha ari n'umugore. Abarundi bavuze ngo bihusha itunga husha umugore. Nukuvuga ngo iyo utomboye umugore ubutomboye Imana bikugiriye neza. Mugabo uwo mugore rero abwirizwa kuterama, nukuvuga ngo afise igikorwa kiremereye adashobora kwishoboza wenyine. Kandi benshi nibaza ko batabizi. Ntushobora guteramira urugo rwawe naho turakwigisha gute guterama. Hari ikintu cibanze, hariho novuga gute, hariho icubwirizwa kuburi kugira ngo ushobore gutahura
igituma ubwiza guterama icambere na mbere ugiranira imigenderanire na nyene urwo rugo ukagiranira nuvuga ngo abakenyezi bose bariko baratwumviriza bagiriwe amahirwe yo kumviriza iyi televiziyo ntushobora kwiremeka ubwo rugo ngo urusengere ngo bigende neza abana bakure neza umugabo wawe agigubwe neza uronka ibikene by'urwo rugo rugende neza ushobore kuramura abana bazoba nuvuga gute barurangiranwa kwisi canke bazokora ivyo bahamagariwe kwisi kuko umuryango wose urafise icyo wahamagariwe udafise icibanze citwa agakiza urambwira ngo agakiza ni iki agakiza mama uri kuranyumviriza jewe ndakubwije ukuri imbere yuko menya uwo Yesu imbere ko ndamwakira nkamumira akaba muri je agacika umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje nari umugore mubi sinoja ngaho ngo beshe kubera iki narahushagirika none ko ntarinzi ivyo nkora sinarinzi ngene babigenza sinarinzi d'abord ko ari je ndi responsable nabona umugabo we responsable no yandongo yabwiza kwiyokupa ibintu byose none je babibaza byose jewe kubera iki babibaza byose jewe numva ko kubera iki bimeze uko kubera iki kuburyo n'umukozi ambajije ngo mabuja erega amafaranga ya rasiyo ntiyakuyembwa none je kubaza je kubera iki urumva utazi Imana ntumenya yuko urwo rugo winjiyemwo ari wewe vyose uri inarugo nukuvuga ngo udafise uwundi mugabo rutuwo mugabo wawe ari hejuru y'uwo mugabo wawe yaremye uwo mugabo wawe ntushobora nuko avansi metero imwe ugenda urababara ugenda urarira ugenda urakomereka gushikaho ni benshi usanga bagoye n'ibigwara ugasanga bagize n'amavesi kubera iki birabaremereye Yesu niwe mushinge w'urugo mama uri kuranyumviriza agakiza si dini hagarika kwiyumvira ngo gukizwa n'idini gukizwa n'ubuhungiro Yesu aguha novuga uti aguha amaso akaguha amatwi agaha ububasha akazoguha n'ijuru uwo rero aho niho nobanza nkatangurira Yesu niwe mushinge w'urugo kandi rero kimbabaza hari abamumenye batazi kugendana nawe batazi en fait novuga gute bari mwishengero bakijwe bashaka mugabo umuganira ukabona yarabaye abati yarapfuye nabi ibintu byose byarayangaye kubera iki ntibazi ico bari nyirihe banga ryo kumenya uwo mugendana nawe ya uri umumama yakije urakoze cyane gose soma ijambo ry'Imana niho byose byugariye nta jambo rimwe numva novuga soma muri tanguriro 3 umurongo wa 15 tanguriro 3 umurongo wa 15 Iri ni jambo nkunda kuvuga kenshi abamenyereye baranzi niyo devise yanje haravuga ngo nzoshira ugwanko hagati yawe n'uwo mugore no hagati y'uruvyaro rwawe no rwiwe ruzokumena umutwe nawe uzorukomeretsa igitsintsiri iryo ni jambo Imana yonyene yabwiye Eva igihe hari hajije kuba icago giteye ubwoba Imana heje kurema isi yose kuva ku gice ca mbere ca kabiri irarema isi yose irarema ibintu byose biri muri yo irarema Adamu ibona ntanezerewe icimuremera umugore mugabo imeje kurema byose muhera autorité Adamu icimubwira ati ibiri mu isi byose ndabiguhaye mugabo hari ikintu kimutazorya ibi byose uzurya ivyamwa urya ibikoko urya ikintu cyose mugabo hari ikintu kimwe ntagomba kuzorya ico giti kiri hagati na hagati muri iryo tongo kigaragaza ukuri itniciye ngo ngo ni giti ca jugement ni giti kigaragaza ko je nkunda no cyangwa utankunda aja hararama hanyuma wa mudamu Imana iramusinziriza Adamu ica imukuramo umugore uwo mugore aca aba muri iyo Eden baguwe neza bamerewe neza umunsi umwe ahura na yanzoka wibuke ko iyo nzoka yari yarakororewe mu isi imbere ko Adamu na Eva baba ku isi parce que yari yaragararije Imana kera mu ijuru iyo nzoka bisomye muri Ezekiel 28 ngo cari kiremwa ca mbere ciza ku isi cari mu ijuru Imana ngo yari fier yari nejerejwe n'uco kiremwa yaremye yarafata mikro akatazira ijuru ryose rikuzura ubwiza bw'Imana amaze kubona afise iyo don aca tangura kugara ati iyi Imana rega ntara kimishoje ntarimo atanga kugerageza gukura kwita ku detail rero Imana mu nyuma Imana ico yakoze yamukororeye mwisi ishirema isi nibiri muri yo Satani ari hari none yumvira ko Satani yaranezererewe abo bantu baje gusubirira icubahiro yarafise mu ijuru nibaza ko uyo umwasi wa mbere Imana afise ni Satani burya ikintu cyose kiri ngaha mwisi umuntu wese ari ngaha mwisi abwiza kumenya ko afise umwasi Satani we wenyene atwanga
nta muntu akwanga aca aragerageza kuvyonga iciza Imana yaremye arico citwa urugo. Mugabo urumva ko uyu mugore niwe afise urufunguruzo, uyu mugore afise puissance, afise ubushobozi buteye ubwoba, kuko icambere na mbere yaparuvenye gutuma Adamu amaso yiwahuma akibagira icimana yamubwiye igihe yamuha itegeko ngo ntuzurye kirya giti, kuko igihe yamubwira ry'amajambo ntibari kumwe. Gushika Adamu yibagire nukuvuga ngo uwo mugore niwe yazanya ko kaga. Mugabo ikimugira ati naho Satani yagucishije kwa aya magogo, yagucishije kwimba ivyago, ni wewe mpaye ububasha, ndaguhaye ububasha mwe n'abana bazokuvako guguhumena umutwe Satani. Mugabo Satani nawe azokama kugikirenge, kuko iyo utari w'ikirenge ntumenya ko ufise ububasha bwo kumuhonyora no kumumenya no mutwe. Rero madamu uri kuranyumviriza ubwo bubasha ntushobora kuburonka dabord dakijijwe, kugira kubera Yesu yaje ngaha mwisi guhuza umuntu n'Imana, kuko bari baratandukanye n'Imana gushika umunsi Yesu yaje. Igihe yaza ngaha mwisi yatugarukanye muri Edeni. Iyo Edeni yatugarukanyemwo umugore niwe afise ijambo rya nyuma mu kumera umutwe Satani, mu gutuma Satani acika inkokora agatangura kubura ivyo akora mu rugo rwawe. Ni umugore apfukama yisunze izina rya Yesu akamushika n'ubute akamugumbira nawe akamuha imbaraga akamuhishurira ivyinyegeje Satani karakorera mu rugo rwiwe, ivyo ari karatunganya byose apangagura yica nabe. Ni umugore afise ubasha bwo kumusangangura. Nico gituma yavuze ngo n'abana bawe n'uruvyaro rwawe. Nukuvuga ngo madame ntafise uburenganzira wenyene bwo kumera umutwe Satani, ni madame plus ses enfants n'umuryango wiwe, niwe yantrena, niwe atuma influence umuryango guhagarana n'Imana. Donc niwe ro pilier, niko Imana yabiteguye, kuko urumva niwe yazanye ivyaha mwisi, niwe Imana rigomba ko ahagarara kugira Imana yihore. Wa undi yarafise intege nke yagiye kujana icaha agatuma batandukana n'Imana abantu, niwe rero yatoranije kugira ngo ashobore kukizibanganya mwisi. Murakoze cyane. Amen. Madamu nashaka mufashe abadamu bariko baratwumviriza impamvu ari bo bafise iribango ryo guhagarira cyane urugo bakaruteramira kugira ngo umwasi ntabace mu ryahumye. Icambere na mbere urakoze cyane ngo twirike ikibazo. Umudamu ni wababara mu rugo. Icambere umudamu ni wavyara, niwe yibaruka. Imana yaciye mu mugore mu kurema abana. Imana yaherutse kurema Adamu na Eva, ntiyasuye kurema abandi. Na Eva yavuye mu mugabo. Isha la processus y'ukubandanya kubaho kw'abantu bica mu mugore. Urumva uwo mugore niwe ikintu cyose kibi kibaye mu rugo gicako, niwe vyica, niwe bibabaza, niwe ikintu cyose kibabaza. Abana bava muri we, umwana bayikirara ni mama rira birenze. Ego umupapa nawe narababara, mugabo n'umumama arababara ko niwe yamutwaye mu nda amezi 9. Umugore ni wafashe Imana kurema. Umugore n'umuntu adasanzwe. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Petero wa mbere igice ca 5 umurongo w'8 gushaka ku9. Igice ca 5 umurongo w'8 gushaka ku9. Ngo mwirinde, umurongo w'8 haravuga ngo mwirinde ibiboreza. D'abord icambere na mbere madame ntashaka kwirinda ibiboreza adakijijwe, ntibikunda. Naho gerageza kumusigurira gute ngo heba inzoga. D'abord inzoga abantu benshi ntibatahura igituma bibiri tubuza inzoga. Inzoga donc l'alcool ikumeta hors de toi. Igushira ahantu udakontrola, ntuburi wewe en fait. Nukuvuga ngo ntuburi wewe, ntuburi consciente, ubwenge bwawe ntiwabutonze neza. Uri ari wundi mugabo ari karakuganza yitwa alcool. Muri ico gihe alcool acakorana na shitani. Alcool akorana na shitani kubera agushira mu abasambanyi bari droga. Urumva baranywa inzoga nyinshi, abanyavyaha baranywa iryo, ntushobora kwibutanyora urumogi. Ntushobora ari ivyaha udashobora gukora. Ibikwega cyane gose ubusambanyi canke amakosa menshi bica muri alcool na drogue. Nukuvuga ngo Imana ibigomba ko tuba lucide, tuba ubwenge bwacu babutonze neza kugira ngo twame tugavye. Bandanye igituma twama tugavye. Mwame mugavye. Badamu ba mama, harimo n'abapapa bien sûr. Mugabo cyane madame. Umwansi wanyu ari we Satani. Mwame mugavye, muhagarika ibiboreza, mwame mugavye kuko umwansi wawe ari we Satani. Ego.
agenda nk'intambwe yivuga agenda nk'intambwe yivuga mu rugo rwawe kugira sambura ikintu cyose gihari arondera warotse akeneye kurotsa abana bawe akeneye kurotsa umugabo wawe akeneye kukurotsa nawe ubwawe akeneye kurotsa horaso yawe n'umugabo wawe akeneye kurotsa urugo rwawe arumire mirunzwa kumwe yatandukanya umugambi wa satani komora gutuma urugo rusambuka ruparangana bakagwa mu bugaragwa no kuvuga ahantu hatagira ubuzima ni ahantu hari izuba hatagira umunezero hatagira novuga guta kabombera ujya mugambi nturigera uhagarara n'uyu munsi madame uri kuranyumviriza ntirurigera ujya mugambi nturahagarara n'uyu munsi irhod aguma ari karatembera arondera ingene yo kwicira abana ingene yo kugira nabi ibiriko birakuba ko rero bariside haguruka nuvuga ngo waje basomye verset 9 umurongo w'icene uravuga ngo mumugwanye mumugwanye mama umugwanye ufise ukwizera ushikamye urumva si kuvuga ngo si ibintu bisanzwe ni ukuvuga ngo Yesu wawe abwiza kwa munini muri hotel make akaba uwa mbere mu buzima bwawe ugashikama ukumva yuko uri inébranlable kuko Yesu n'umugabo w'abagabo n'umuremye nuvuga gute Imana yamuhaye ububasha bwo kuganza isi n'ijuru ngo mu izina giwe niho turonkera ububasha niho turonkera imbaraga niho turonkera amahoro ni ukuvuga ngo umukomeremwo umukunde iri jambo rirye ribe ubuzima bwawe bwose ubi imbere y'umwanya munini kumushakisha mu buryo bushoboka n'ubudashoboka kumuhiga kushikaho wumva yuko uri inovuga gute uhagaze ku rutare kugira ushoye kumugwanya umumena umutwe ububasha yaguhaye gukoresha Imana ubukoreshe ufatanya na Yesu bandanya wahezaho kuri nawe ngo mufise ukwizera gushikamye muzi yuko imibabaro ihwanye niyanyu ishitswa no kuri bene data bari mwisi wala nturumwe wala nturumwe ni ukuvuga ngo umudamu ni inkingi y'urugo ni novuga gute n'umutima w'Imana n'umutima w'urugo Imana igomba gukora ibintu bikomakomeye mu isi wibuke n'igihe yagomba kuzana mwana wayo mu isi yaciye ku mugore yitwa Mariya iyo Imana igomba guhindura ibintu mu gihugu igihe muri Israel hari ingorane yaciye ku mugore yitwa Debora amabanga komakomeye Imana igomba kugira ibintu binini bikomeye yicisha ku mugore nuvuga ngo umadamu yibira kabanga umugore madamu reka kugira ego nyene ngo turi mbombovu kabisa abatware bashobora kutubembereza babwiriza kutubembereza kuko turi musingi w'urugo turi abantu Imana yatora umugabo akavuga ati abandi wa mugore mu migani 31 umugabo yavuze ati abandi barafise abagore mugabo je wiwanje na gaheta mama uri kuranyumviriza eske uyu munsi umugabo wo mubaza yovuga gute akovuga gute kuko udashingiwe intaye no muhira nibaza ko bigoye kuja gushingirwa intaye n'abanyagahinga mama ofise igikorwa gikomeye Imana ntiyaduteye iteka jewe nibaza yuko yabonye ko vraiment turi mbombo turi abantu bato ikigomba kuducyo Imana yakunda abantu bari faible ndakunda ingene Imana ikunda ibinyentege Imana ntikangwa na birahinda ushaka wigira icyo ugomba cyose mugabo Imana ikunda umuntu w'imbombo azi yuko ari muto muri ujya habahemwe amanga akomeye kandi ateye ubwoba murakoze cyane be madamu Alice umuteramyi w'urugo yogereranywa nande musirikare mbega urazi yuko iyo abasirikare bari ku rugamba hama umwansi akinjira batabizi ni ukuvuga ngo ari kuri garde aracunze hanyuma hagacinjira abagwanyi baje kurwanya igihugu par exemple uwo musirikare yari kuri garde acunze niwe abanza gupfa babanza kumwica naho atopfa abashebuje baramwica bavuga ati wa mupumbafuwe urabona ingene dutewe kandi ari wewe wari ngaho bijeje umukenyezi rero umuteramyi n'umuntu special n'umuntu nuvuga ngo ntasinzira aguma ari maso nahasinzira ijisho rimwe rindi ribona mbe hari wasiganya yosiganya nde iyo niryo kosa rya mbere rikunda kuba ku bakenyezi avuga ati umugabo waje turakijwe twese ni kubera iki nama mvyuka mu ijoro je gusenga nawe ntasenge jewe nama mu masengesho kwisonzesha we ntasenge kubera iki usiganya nde mbega yugo we nindagogwa si wowe ubwo bwa mbere
nta numwe abwiza gusiganya ni igikorwa twiza gukora avec fierté kuko nibaza ko Imana mu ijuru niyaza gutora umugeni ntizombaza jewe ubwa mbere ministeri yampaye izombaza urugo rwanje bwa mbere Alice nari naguhaye umugabo mwiza cyane ndaguha abana beza cyane wabagize iki bamwe muri bo bari kuba bashikiranganje ba mbere abandi bari kuba ba president abandi bari kuba bakina baki nta na kimwe wakoze wagumye wiboheye ngo ministeri ngo ikure evangelize no commence tangura mu rugo ivyo ukora byose bihere mu nzu aha nagomba kwibira kabanga abakenyezi b'abakozi b'Imana turafise ukuntu tuba occupé cyane turafise ukuntu tuba turi mu bintu vyinshi baduhamagara hirya no hino imbere na mbere urugo rwawe Imana yaguhaye banza utunganye ivyo mu rugo hamugende kuvuga yuvuga hariya ivyo mu nzu wabitunganije umwana wabo nyici ngene bimeze umugabo wabo ngene bimeze urugo rwawe ngene rusa n'ingene ibintu byose bisa ngene bimeze hama wandura kugende uhasige Yesu n'abamarayika hamugende kuko utabikoze uko uzosanga ko Satani arihora natwe turaba ministre dukora ibikorera Imana twe dukorera Imana aratwanka abakene kugukoza isoni isaha yose n'umunota kugira ngo umara maru givyatsi nico bituma abantu abakozi b'Imana dans le temps beshi batika babandi kubera iki yabafise tellement passion y'Imana kuburyohera byose ugasanga wishi uhagaze kuvya ivya Yesu cane ivy'Imana vyakuryamyemwo vyakuzuyemwo ukibagira inshingano ya mbere n'umugabo we n'abana bawe n'urugo rwawe bwa mbere abandi boza mu nyuma mugabo inzu Imana yaguhaye urugo rwawe niyo sanctuary teramira urugo rwawe teramira umugabo wawe teramira abana bawe bajyame kubasengere kujya inkoko kazi tuna hejuru y'amagi n'imiswi ikagumurikira kokoza umwanya wose kugira ngo ntihagire igikorako ntihagire igikoko n'igisiga kiza kubatwara niko tubwiza kuba tumeze nk'abakenyezi Imana idufashe cyane idushoboze gose Imana idutabare turabasengera ego turabasengera natwe twisengera ego ko turabakenyezi natwe tuba turisengera ego madamu nukuri urakoze mbega umuteramyi akenerwa ryari mu bihe bimeze gute ibihe byose akenerwa igihe cyose akenerwa akuva yinjiye mu rugo nukuvuga umukenyezi wese ariko aratora umujene mariye wese umuntu wese acubaka urugo umuntu wese akinovuga gute acubaka uwo munsi nyene winjiye mu rugo winjiye mu ntambara kuko iryo jambo ryo muri Petero wa mbere igice ca 5 ku murongo w'8 ariko ni ntambara yo mu mpwemu ni ntambara yo mu mpwemu kandi ibi umuntu ayigwana mu mpwemu gusa ni wagenda kugwana mu ngumu bahava baja kugwana bahava baja kwitana ingumu kukubitana ingumu oya ni ntambara yo mu mpwemu acazana ikintu cyose kibi gishoboka nico gituma usanga abantu bagira mariage akigira mariage yararyohewe amazindwi zibiri yabihiwe kubera iki Satani yamusanze hari kuko urugo musanzwe urugo musanzwe rumerewe neza ari umugore w'umuteramyi rurimwo Yesu ni paradizo ku isi amen kandi birashoboka amen mugabo byose bihagaze kuri madame mbego uwo muteramyi asabwa iki asabwa aho mbaje ikintu gikomeye cyane asabwa kwezwa umuteramyi abwirizwa gutungana nibe n'Imana kuko ikintu kidutandukanye n'Imana ni cyaha conyene iyo umuteramyi ngo uwo muteramyi abwirizwa kwama afise imigenderanire myiza n'Imana abwirizwa kuba afise ubusabane n'Imana budasanzwe aba muri jeune et prière yo kwiyeza no kwitunganya imbere kuja imbere y'Imana ukura kubita amabombe y'amasengesho menya neza kubanje ko wejejwe utunganye kuko Yesu aza gutora umugeni atunganye rero mu bageni aza gutora burimo ubwiriza kucungera ubuzima bwawe bw'impwemo ubuzima butagira gatosi butagira imcafu umukenyezi umuteramyi ntanzigagira umuteramyi yuzuye urukundo umuteramyi yuzuye umutima mwiza umuteramyi yuzuye amahoro afite vya vyama vyamwe byo mu Bagalatiya 5 kuva ku murongo wa 23 yuzuye urukundo yuzuye amahoro yuzuye kugira neza yuzuye numvuga gute mpemu yera aramunengesereye kuko mpemu yera ni wagushoboza gutungana wenyene naho gerageza gutungana mu nzira zawe ntibikunda yuzuye mpemu yera no hejuru kuko mpemu yera ni wamugura amaso ati mukobwa hajya byayangaye ujya mwana we yagusabye urushanwa agiye hariya burya si yaroye umugabo wawe hajya rero ku kazi ntibimeze neza donc arakwibira amabanga cunga neza urugo rwawe cunga umugabo abakozi bawe cunga raba verifia vyose
akakwibira ibanga burya iryanzu yawe iracafuye yego uraha gufata umwanya urafata nk'umunsi umwe mu ndwi uzuragira isuku mu nzu madame do arakwibira utubanga ahubwo yaterega umugabo burya sigaye bihigwa na ziyanjye z'uya mukozi wawe urateka mufazo do arakwibira utubanga utu astuce tugushobora fata umwanya kuganira n'abana bawe umunsi umwe mu ndwi uganire n'abana bawe muba bagenzi n'abana bawe fata umwanya ubwira umugabo wawe musohoke mugere mutembere umuganirize wumvire mu mutima wiwe umubazi mugoye ku kazi kuko hajya mushika muhira muri stress mwese nta majambo menshi mwoganira Mani go mugisha madame tari kuri teme ivuga ngo ni gute umudamu yo bera amaso urugo rwiwe mbega iyi teme iraba abagore bose bariko baradukurikirana cyane ndetse n'abatariko baradukurikirana iyi teme yacu iraba abagore bose ego iraba abagore bamenye Imana bwa mbere na mbere twavuze ko ifoko baba bamenye Imana kuko utazi Imana ntiwomenya n'uwo mugwana n'ingene mugwana na mu mwasi ko twavuze ko umwasi w'urugo nta muntu n'umwe bagwana n'umuntu mu rugo ni nkemo kandi satani yaje hije mu nzoka ashobora guca mu nzoka mu kindi kintu cyacu cyose ntavyo nzi mugabo araraba ivyacamo mugabo nta muntu aje kugwanya urugo rwawe ni shetani wenyene uyo mugore rero n'umuntu special ku mutima w'Imana Imana yaduhaye responsibility ngo igikorwa gikomeye cyane cukurera abana cukuzosohora nuvuga ngo avenir y'isi ihagaze mu mugore kandi hera mu nzu oro madame niwe chef nagomba ndakubwira ko madame ikintu cyose agomba n'abafaransa barabivuze ngo ce que femme veut ngo Dieu veut nukuvuga ngo iyo umugore ashoboye ikintu cyose yifuza mu rugo kiraranguka nubeshe ngo umugabo wari tete nubeshe ngo umugabo n'igikoko ariko unavuga ngo uriya mugore yabirongo n'urugo rw'igikoko nta gikoko kihari imbere y'umugore nta numwe adafreshisa nimba Adamu yaraciye bugufa akagarariza Imana biciye mu mugore nta muntu umwe atogarariza atokoroha umugore amworoheje yego ndumva mwebwe muvyumva cyane kandi musa n'abateramira urugo rwanyu ndagerageza ego kandi Imana ibandanye gushoboza mwufasha bariko baradukurikira mukabafasha mukababwira ingene bo kwitwara ingene bo hagarara uko nawe byagufashije uko nawe wabirahuye ahandi sivyo wavukanye ego wabirahuye ahandi hari habagukeneye rero ko nawe ubafasha kugira ngo nabo bagirirwe neza mu rugo rwawe ego cyane mu majambo make jewe nobwira nohanura abakenyezi bariko baranyumviriza ubwa mbere na mbere bataramenya Imana bakizwe nukuri birihutirwa ico kintu shaka kuvuga ko amajambo menshi parce que nsanzwe ndi mu evangeliste wavuga ndiko ndagukoroniza mugabo agakiza kugira imigendane na Yesu akakwabara ibyaha byawe byose d'abord uhejeje kwinjira mu muryango w'abana b'Imana ica kabiri jewe natanguye kumenyera guteramira urugo rwanje kuva kera kuva nkijijwe batwije mu ishengero ngo ni ijambo riri muri Luka sinibuka verse neza umukozi Imana yavuze ngo babiri bazoba baryamanye mu gitanda umugore n'umugabo umwe agenda uwundi asigara ndavuga uyu mugabo wanje azosigara mu isi jewe ngende mu ijuru nta n'umunezero nogira ntangura kugira umwete mwinshi ukumusengera kugira akizwe nukuvuga ngo iyo ntamusengera n'uyu munsi ntabarakizwe iyo ntateramira urugo rwanje ngo kuko nasenga mvuga ngo Mana twe n'inzu yanje twese dufatana amaboko tugende gusenga Imana iyo ntamusengera n'umuntu ntabarakizwe none ninde yari kubahomvye sije nakuba ngo uyu musimba ndi mu bagore bagowe banyonkoye bashaje bamaze iminkanyari iri no mujisho kubera yuko banse kubaha nuvuga ngo hari vyinshi mu buzima bwanyu biriko biragenda nabi kubera ko mwase Yesu kizwe bwa mbere uheje kumenya Yesu bana nawe akaramata mukundisha umutima wawe niko jambo nyine tubwira mu byagezwe yategetse abantu ngo no muri Matayo yarabisubiyemo Yesu ngo mukundisha Imana imitima yanyu yose n'ubwenge bwanyu bwose n'ibiri muri mwebwe vyose no kuvuga ngo gukunda Imana iba hejuru ya byose Imana ni prioritaire mu kintu cyose uheje kuyiha priorite ugacugerageza kwibaho uyihimbara no kuvuga iki
ukuzura mpwemu yera ukayihamagara ugahamagara mpwemu yera akakuzura akaguha ububasha bwo kwikunda nibijyana babwiye biri muri Galatiya 5:23 mpwemu yera kuzuye aguha ubugwaneza iyo ufise ubugwaneza uba unezereza abana bawe unezereza umugabo wawe unezereza abakozi unezereza abantu bose bakubonye pana vyo kwamuftyuye umuntu abagore turafise ukuntu dushavura cyane ko abana baratwenerva baragukugora induru ugize ngo uraryamye undi aravyutse induru ziko ziravuga yashushe yagwaye ugasanga uri nerveuse ugaca usanga biragushiza ahantu ugumana akabonge mutima ntumerewe neza ariko mpwemu yararamanura ivyo bintu byose akabishwanyura akaguha ubugwaneza akaguha urukundo akaguha amahoro akaguha kugira neza abansi bawe kabagirira neza ni kuvuga ngo umukenyezi wese ariko aranyumviriza ndamwinginze gukurikira Yesu no kumurondera niwe muti wa byose niwe kinini niwe novuga gute abamumenye namwe muzure mpwemu yera umusabe unyota y'ugusenga no kwinga kuko Petero wa mbere umurongo igice cya 5 umurongo w'umunani yavuze ngo araroda uvyemera utavyemera ahagaze ku rugi ibiriko birakugora byose si umuntu yabigize sabana babikora si umugabo babikora si shetani niwe udateramye kuko shetani akora akazi ke kuko nona no kuyica nco shamuzanye ngo nakindi shamuzanye atari kuba no kuyica no gusagata no kurandura ariko nawe ufise ububasha kuguteragira no kurema Imana yo mwijuru ishoboze umuntu wese akatwumviriza umukenyezi n'undi muntu wese akatwumviriza abapapa ndabahamagariye gusengera abakenyezi banyu kugira ngo bashobore guhagarara neza basenge bateramira ingo zabo bateramira abana babo n'abagore babo umugore amenye icari mu rugo amenye identité yiwe amenye hole n'ikimane muronderako mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Imana iguhezagire Madame Alice. Duhezagire twese. Ego mufata akanya nk'iminota nk'amasegonda 30 mugafasha mugasengera abamama. Okay. Twese turimo data mu izina rya Yesu Kristo tuje imbere yawe nyaguhara ku ngoma tugushimira ku majambo duhejeje kuganira muri iki kiganiro ndagushimiye kuri kumwe natwe kandi utwumva ono puissant de Jésus ndasengeye umukenyezi wese karatwumviriza n'ingo zose ziko ziratwumviriza bicaye muri salo ko aratura mu masalo yabo mwemana ngo bagenderere ndasenze ngo impwemu y'uguteramira urugo ihaguruke mu bamama mu ngo zose zakumenye mu izina rya Yesu Kristo mama yumva ari interpellé yumva inyota y'ugusenga yumva ashaka kugusenga yumva ashaka gutera mu madomene yose basenga ubudahumeka kuko niko tubwiye muri ico gisoma ca Petero wa mbere igice ca 2 umurongo igice ca 5 umurongo w'8-9 utubwiye ngo araroda yamari ngaho yamari karacungera aho turi atwanka mwami Imana ariko umumama wese yumve afise umwasi yitwa umwe gusa yitwa shetani nawe amenye neza kuza kumugwanisha ijambo rimwe gusa ni Yesu Kristo mwami Imana ndakwinginze abatarakumenya muri kano kanya ngo bakumenye bakwizere bakwakire mwami n'umukiza wawe n'izina rya Yesu Kristo turisengeye twese tuko turakora ikiganiro ngo tugwanirwa n'ingo zacu uturinde tugengingire uduhe kwama twakiserera imisi yose dusengera ingo zacu duterama ingo zacu kuma ko inkoko kazi nyegeza amagi yayo n'imiswi mu mababa twame tumeze gutyo twame dusenga ubudahumeka ku munsi gushika Yesu uzoze gutora ishengero turiko turagusenga tuguteramiye mu izina rya Yesu Kristo se tuvyizeye amen. Amen. Murakoze cyane Imana ibaho umugisha ikiganiro cacu kirarangiye ariko sinorangiza ntasubiye kubatera intege ko mwofata imyanya yanyu n'Imana mukabana n'Imana mukiyubaka kuko bivana n'ingene wubatse niyaba muri wewe utubatse neza ntushobora guteramira urugo kandi murazi ko umwansi atanumwe atinya we atashoboye gutinya mu itongo rya Edeni umwami Imana yagenderamwo ntashobora gutinya urugo ingo zacu uno munsi rero tumugwanye nawe azoduhunga. Amen. Umwami wacu nabahezagire umwami wacu atugirire neza aduha inkomezi zo guteramira ingo zacu naho gutaha nk'aya mango.